nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana nizera yuko muguwe neza aho muherereye mu banyu no mu vyanyu. Umwami Yesu abahezagire. Ndabaha ikaze muri uno mwanya udasanzwe aho tugiye kongera kandi gusangira ijambo ry'Imana. Imana ashize mu mutima wanje, nizera yuko rizaguhezagira, nizera yuko hari aho rizagukura naho rizagushikana. Jewe ngiye kuri basangiza amazina yanje yose nitwa Sengiyumva Fiston, nkaba ndi umukristo yavutse ubwa kabiri mwene so muri Kristo Yesu, nkaba sengera mu ishengero rya Life Center mu Nyakabiga. Imbere yuko dutangura ijambo uyu munsi, ndifuza yuko tubanza gusenga Imana, dusabe mpwemu yera atuyobore muri uno mwanya tuza kumara. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro, ndagushimira kugira neza kwawe, ndagushimira kano kanya n'akaryo uduhaye ko kuba muri presence yawe, ko kuba ku birenge vyawe, kugira ngo twakire wa mugabane mwiza tutazokwakwa, twakire rya jambo ry'ubugingo riva kuri wewe. Rero mwami, ndasenze ngo mpwemu wawe yera atuyobore, abane natwe muri uno mwanya tuza kumara, kugira ngo ibivugwa vyose bibe ibivugwa bivuye kuri wewe, maze izina ryawe ribandanye rihabwa icubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo mfise muri uyu mwanya nifuza yuko dusangira ni ijambo rivuga ngo wame wibuka Yesu Kristo. Wame wibuka Yesu Kristo, canke wame wibuka Imana yawe, wame wibuka Kristo Yesu mu buzima bwawe. Imbere yuko tuja mu idonido ry'iri jambo, ndashaka twuririre kuri aya majambo dusanga mu gitabo co gusubira mu vyagezwe, igitabo co gusubira mu vyagezwe igice c'8 umurongo wa 11 gushika ku murongo wa 19. Haravuga ngo muze mwirinde mwoye kwibagira uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amateka yiwe yashinze n'amabwirizwa yiwe, ivyo mbageze uyu munsi. Nimwamara kujya mu gahimba, mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, mbere ivyo mufise vyose bikagwira, muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru, ngo mwibagire uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, akabacisha muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba, burimwo inzoka z'ubumara buturira na skorupio, igihugu kigataye kitagira amazi, ikabakurira amazi mu gitandara c'isare, ikabagaburira manu muri ubwo bugaragwa iyo basogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abacishe bugufi, abagerageze amaherezo, maze amaherezo azabagirire neza. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu muti ubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubutunzi, ariko muze mwibuke uhoraho Imana yanyu, kuko ari we azobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi, kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahira abasogokuruza, nk'uko biri n'uyu munsi. Ariko nimwibagira uhoraho Imana yanyu, mukakurikira izindi mana mukazisaba mukazisenga, uyu munsi ndababuriye yuko mutazobura guhona. Turangirize mu gitabo ca Timoteyo wa kabiri igice ca kabiri umurongo w'indwi. 2 Timote chapitre 2 verset 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma ku vyeze. Umenye ivyo kuko umwami wacu azoguha ubwenge muri vyose. Wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bapfuye, yakomose mu ruvyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Alleluya. Iri ni jambo nifuza kubasangiza uyu munsi, ni jambo rihambaye cyane kandi riteye ubwoba, rikunda kudushikira kenshi nk'abana b'abantu, ariko cyane cyane nk'abakristo. Ijambo rivuga kwibagira Kristo, canke kwisanga wibagiye Kristo. Iri ni rimwe mu masanganya akomeye cyane akunda kudushikira mu buzima bwacu bwa misi yose, aho dugera ahantu twisanga twaribagiye Imana, twisanga Kristo dusa nk'abamupakuruye, kandi twaramukurikiye, twaramwizeye, twarahisemo kumukurikira no kumuha ubuzima bwacu nk'umwami n'umukiza, ariko tukisanga igihe kimwe Yesu nagifise ikibanza mu buzima bwacu. Akenshi mwene aya masanganya akunda gushika mu buzima bwacu iyo turiko turatera intambwe zimwe zimwe mu buzima,
iyo ubuzima bwacu buriko buragenda bwevoliwa ugasanga hariyo ibintu bimwe bimwe tuko turashikako na cyane cyane bifatiye ku iterambere rimwe ugasanga ubuzima bwacu hari intambwe bumaze guteramo imbere haba mu bijanye n'ubuzima bwacu bw'imwemu haba mu bijanye n'ubuzima bwacu bufatika ugasanga hari iterambere ryaje mu buzima bwacu maze iryo terambere ryaza mu buzima bwacu tutabaye maso rikaza ari terambere rikura amaso yacu kuri Kristo rikaza ari terambere ritudeconnecta n'Imana rikadutuma dushira amaso kuri iryo terambere tukibagira yuko hariyo Imana yadushikanye d'abord kuri iryo terambere. Iryo rero ni isanganya kwita isanganya rikomeye cyane kuko ni isanganya rishobora kugutandukanya n'uwo wizeye hano muri nosi kandi ishobora no kugutandukanya n'uwo wizeye n'ubuzima bwawe bwose budashira. Nasanze mu buzima bwacu nk'abana b'Imana iyo tutabaye maso ubuzima bwacu bwama bufise tendance canke bwama butumbereye canke bwama bukwegwa mu kwibagira Imana gusumba kuyibuka. Kenshi biratworohera cyane kwibagira Imana tugatwarwa n'ibindi bikadutwara kure y'Imana gusumba ibitwegeza hafi y'Imana canke gusumba ibidusunikira ku Mana. Kuko kenshi iyo tuko turaca mu buzima bugoye canke ubuzima bubabaje iyo turushe iyo hari ibintu bitubabaje canke iyo hari imitwaro hari intambara tuko turacamwo hari ibibazo bidukikuje mu buzima bwa misi yose kandi dukeneye inyishu twifuza kubona bitora umuti akenshi turihutira cyane kwirukira ku Mana kubera ko tuba twisanze turi ahantu atakintu na kimwe twokora kugira ngo twikure muri ivyo bibazo kandi inkomezi zacu nk'abana b'abantu zidashobora kubidukuramo. Ico gihe kenshi abana b'abantu baragira kenshi umwete wo kurondera Imana kuko babona yuko situation barimwo atawundi yozi bakuramwo badahungiye ku Mana. Niko abana b'abantu kenshi tumeze. Kandi iyo uyihungiyeko ubukoze ikintu ciza kubera ko Imana irifuza abayihungirako kandi atsinda nayo yatubwiye ngo tuyirondere tudodore izotwugururira tuyihamagare izokingura ijuru izotugirira neza. Akenshi iyo turi mu bibazo bikomeye turahungira ku Mana ko tuzi yuko iki kibazo canje nta wundi yogikemura nta wundi yogitorera umuti atari Imana yonyene. Nk'akarorero hari igihe usanga uri kuraca mu buzima bw'ubukene ugasanga umaze iminsi ukenye umaze iminsi imibereho yawe igoye urakenye urakubitise wa mugani w'ururimi dukoresha uno munsi uri mu bibazo bitoroshe urifuza ico gukura muri ubwo bukene nta nyishu bifitiye waragerageje kudodora aho ushoboye hose waragerageje kubaza aho ushoboye hose waradepojeje amadosiye kugira ngo uronke akazi vyaranse ico ugerageza gukora cose ntibigikunda rimwe ugasanga uranubatse hama urafise ivyo urugo rugusaba kandi ivyo bigusaba no bintu vy'amafaranga ntufise ingene uri bukemure rimwe ugasanga ufise abantu urihira amashuri abo bana bawe bariko barabirukana ku mashuri wabuze ingene ubarihira amashuri inzu ubamwo bariko barakwirukana kubera ko wabuze amafaranga yo kuyaloyer sinzi n'izindi charges zitandukanye canke n'andi mabesoin yo mu buzima bwa misi yose usanga uri kuragerageza gutorera umutima mugabo bikaba bikunaniye. Ico gihe kenshi hari gihe ucugira iciyumviro cyo guhungira ku Mana naha anyuzobona abantu benshi kubera ubwo bukene bwabateye kandi abona yuko ubwo bukene bwamunaniye kubwivanamwo akaca ahungira mu gusenga kandi navyo ni vyiza guhungira mu masengesho bakaja gusenga wumva umukozi w'Imana ahantu asengera abantu bari mu bukene ukaja gusenga rimwe abakozi w'Imana bakakubwira yuko wavumwe ikindi gihe bakagerageza kurondera amazina bita ubwo bukene bwawe kugira ngo biruke inyuma ugerageze kurondera solution kubera ko uburi mu ruhagarara rukomeye cyane wifuza kubona umuti cyangwa wifuza gutorera umuti ikibazo cawe. Hari abandi usanga waragize mariage hama urakwijije imyaka ingahe 3 4 nta mwana uraronka ugeze ku myaka 5 uri kurakura utangiye kugira uruhagarara ati mbega je nzoronka kana rimwe ugatangura kurondera ahantu basenga kugira ngo bagusengere wumva umukozi w'Imana yavuye hirya no hino ngo asengera abantu n'abamama batavyara bakaronka abana ugasanga wagiyeyo kubera ko urababaye wifuza Imana yuko yintervena mu kibazo cawe c'ubugumba canke mu kibazo cawe cyo ko utararonka umwana. Abandi ugasanga waragwaye ufise ingwara ikubabaje mu miseze baruka gutora ikigwara iyo ngwara nayo wari witeze nayo wari wibaza ariko iyo ngwara yakuzaniye uruhagarara mu buzima yatumye ugira panike abaganga bakubwiye ibipimo yuko byerekana yuko uri andanje rimwe na rimwe bakanakubwira yuko atamyaka myinshi usigaje yo kubaho ugasanga ufise uruhagarara rukomeye cyane biraguhangayikishije ufise ubwoba wifuza kubona impinduka wifuza kubona igitangaza wifuza kubona Imana igukijije iyo ngwara hariho n'igihe usanga atari ingwara
ugwaye wowe nyene ubwawe ugasanga ni ingwara, kumbure uragwajije umuntu mu muryango, n'umuntu agwaye muri famiye yawe, swate n'umuvyeyi wawe canke n'abana bawe canke n'umuntu wo mu muryango wifuza kubona iyo ngwara yiwe ikira, ugahungira mu masengesho, ukama watanze imitwaro, ukarondera hirya no hino abantu bagufasha gusenga, ugatabaza Imana, ukarondera Yesu kugira ngo Yesu akemure ikibazo cawe. Abandi ari gusanga ari ikibazo c'amadeni ufise, warisanze mu madeni, hanyuma ayo madeni yagumye abumurengera, rimwe bakakubwira yuko nutayariha uzoja mu gasho kandi uzofungwa imyaka myinshi, ukamuronka misi yose amakuru adahumuriza, ukamuronka misi yose amakuru aguca intege, akwereka yuko ivyawe vyose bihagaze, atahuri kuraja, atacu uzovamwo canke atakintu na kimwe kizohinduka. Mwene ico gihe abantu barahungira mu masengesho bakarondera solution, naho uzobona mu masengero amwe huzuye abantu benshi bariko bararondera solution, kandi nta kibi kirimwo kuja kurondera Imana wifuza yuko Imana itabara ivyo uri kuracamwo, ihindura ibihe vyawe, izana inyishu ku ntambara zose uri kuracamwo mu buzima. Ariko ikibazo gikunda gushika uyu munsi nuko abantu benshi baraja kurondera Imana bafise ico cifuzo cyo kubona Imana ikemura ibibazo vyabo. Ubwo bwoko bw'ibibazo byose nadondaguye, ushobora kuba ufise ikibazo kimwe muri ubwo bwose ukabwirukamwe, ariko Yesu yumva ikibazo cawe akacishura, agaterura umuti ikibazo cawe, akaguha inyishu, ukanezerwa, ugashinga inahe, ukaryoherwa, abantu bose bakavuga ngo iyi Imana ndatabara ntiwari kuhava, nawe ubwawe ukabona yuko ni Imana ihankuye. Ariko kenshi Satani hari igihe rero acaza agakura amaso yacu ku Mana yadukoreye ivyo, ku Mana yadukuye muri iyo situation, akaca kwereka yuko ubu ico mwapfana n'Imana kiraheze, ico wari kurarondera ko Imana carangiye, ubu urashobora kuja kurondera ibindi by'ubuzima bwawe. Naho uzobona abantu benshi bahora bakunda Imana, bahora mu masengesho, ariko kuva umunsi bishuwe cyangwa kuva umunsi ikibazo cabo catorewe umuti, kuva umunsi umutwaro wabo watorewe inyishu, ntiwasubiye kandi kubabona amasengero. Nashaka ndakubwira yuko ico mupfana n'Imana nimupfana n'Imana ivyiguha, ico mupfana n'Imana n'iciri ku buzima bwawe. Haleluya. Ibi byarashikiye n'Abanyisirayeli nkuko twabisomye. Iki ni kintu Imana yagumye isulinya cyane iganiriza Abanyisirayeli, ibabwira ngo muriko muraja gushika mu masezerano, muriko muraja gushika mu bintu bidasanzwe, ariko ngo mwirinde ntimuze munyibagire. Iki kintu Imana yakibwiye Abanyisirayeli kubera ko Imana isanzwe izi umutima w'umwana w'umuntu. Imana irazi ingene umutima w'umwana w'umuntu ugoye kandi umutima w'umwana w'umuntu utabumbwa. Imana niyo yanavuze yuko umutima w'umwana w'umuntu wibesha gusumba ikindi kintu cyose. Iki gihe Abanyisirayeli bari mu bihe bitoroshe kwa Farao, bari mu gihugu c'ubuja, bari ahantu bariko baracinyizwa, bari ahantu bariko baracunaguzwa, bariko barababazwa biteye ubwoba. Bari mu gihugu kitari ciwabo, bariko barakoreshwa ibikorwa bikomeye kandi biremereye cyane, bariko barasufra, bariko barababazwa cyane, bari babajwe imyaka myinshi cyane. Hama ngo barafata umwanya baratakambira Uhoraho, barasaba Imana. Sinzi ingene babikora, sinzi forme babikoramwo, mugabo Bibiliya tubwira ngo baratakambiye Imana, barataka bararirira Imana. Hama Imana mu gihe kimwe igendera umukozi wayo Moize mu gisaka ca kumuriro, iyo nkuru benshi murayizi. Iramugendera iramubwira ngo Moize, ngo numvise ugutaka kw'abantu banje, numvise abantu banje bariko bararira, numvise abantu banje bari mu amagogwa yabo canke ugutaka kwabo kwinjiye mu matwi wanje, numvise akababaro bafise. Hama Imana irabwira Moize ngo ngira ndagutume kwa Farao, ugende ubwire Farao arekura ubwoko bwanje, arekura abantu banje baje kunshikanira mu bugaragwa. Moize yaragize ubwoba, aravuga ngo ntibizokunda, aragira ubwoba, ariko Imana iragira ikiganiro nawe ku buryo yamwumvishije yuko atari wazobikora, ariko ari Imana izobikora. Iramurondera n'umufasha ari we Aaron, azomufasha kugira ngo ashobore kuvuga neza, ashobore gutanga iyo message kuri Farao, kubera ko Moize yarafise ikibazo cyo kugugumizwa. Ivyo vyose Imana irabikora kugira ngo ikore strategy yose ishoboka, ikura ubwoko bwayo mu kwa Farao, ibatware mu gihugu c'isezerano. Imana bikoreshejwe nuko yari isezerano deja yarasezeraniye basogokuruza, yari yarabwiye Aburahamu ngo uruvyaro rwawe ruzoba mu gihugu c'inyagano, ruzoba mu gihugu kitari ciwabo, bazotwagwa inyagano, bahabe imyaka irenga 400, hanyuma ngo nzoza ndabakure muri ico gihugu, ndabatware mu gihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu nabasezeraniye. Imana ifatiye ku isezerano ryayo iraza irishura, iraza nk'inyishu canke iraza izanye solution, ibakura muri uko gutaka kwabo. Kuko kenshi hari gihe dutaka tukaririra Imana, maze Imana ikaza kutwishura idafatiye mu gutaka kwacu gusa, ariko ifatiye hose no kubwisezerano yasezeraniye ubuzima bwacu.
ndashaka kugira yuko ari isezerano riri ku buzima bwawe, hari ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hari ibyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Rero kenshi Imana ije kudukura mu bibazo turimo, si kubw'ibibazo gusa ije kudukuramo, ariko ni kugira ngo ishise n'umugambi wayo ku buzima bwacu, ni kugira ngo ishise n'icyo yavuze ku buzima bwacu. Imana iraza irabakurayo, ibakuzayo ukuboko gukomeye cyane, ukuboko bw'igitangaza. Bavayo mu buryo bw'igitangaza, bavanayo inahe zidasanzwe, bararirimba indirimbo, barashima Imana, baraselebra, barasenga, bararyoherwa, baragira amakesha baririmba, Miriam baririmbira indirimbo ateye ikorasi, bararyoherwa, baratamba, baratarika, kubera ko Imana yari yejeje kubakorera igitangaza. Hama basose muri ico gihugu baba batanguye inzira ibatwara mu gihugu c'amasezerano. Bariko baragenda rero bashika mu gihugu c'amasezerano, aya majambo Mose yababwiye bari kwikorosi rya nyuma, bariko baregereza kwinjira muri ca gihugu c'amasezerano Imana yababwira gitemba amata n'ubuki. Bariko barashika mu gisubizo cabo, bariko barashika mu nyishu yabo, bariko barabona vya bindi Imana yababwiye biriko biragenda bishika ku musozo, bagira binjire, bagira bashike mu masezerano yabo, bagira bashike mu musesekara Imana yabasezeraniye. Maze Imana ikoresheje umukozi wayo Moise ibabwira ikintu gikomeye cyane. Mose arababwira amajambo akomeye ngo twasome ngaha muri mu gusubira mu byagezwe igice 8 umurongo wa 11, arababwira ngo muze mwirinde mwoye kwibagira Uhoraho Imana yanyu, ngo mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amateka ashinzwe n'amabwirizwa yiwe ivyo mbageze uyu munsi. Ngo nimwamara kujya mu gahimba mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, ngo mbere ivyo mufise vyose bikagwira. Umve ku murongo wa 14, ngo maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru, ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Hano Imana yake babwira ikintu gikomeye cyane, ibereka yuko bagiye kwinjira mu masezerano, ariko ikibabwira ikintu ibameta en garde, kubera ko Imana izi ingene umutima w'umwana w'umuntu umeze. Ibabwira ikintu gikomeye ngo nimwashika muri ico gihugu, ngo mukubaka amazu meza, mugatangura gufungura neza, mugatangura kubona ivyiza vyose biri muri ico gihugu, ngo muze mwirinde imitima yanyu yoye kwibagira Uhoraho. Hari ijambo ngaho Imana yakoresheje ridasanzwe. Mose yavuze ngo nimwamara kujya mu gahimba. Bantu b'Imana, hari igihe tujya tugahimba, hari igihe ubuzima bwacu bujya bugahimba. Iri jambo guhimba canke kumva yuko wahaze ni jambo riza rija plus loin, ryerekana yuko wamaze kuronka ivyo wari ukeneye ku buryo udakeneye Imana. Wamaze guhimba, wamaze kuronka ivyo wari ushaka, ngo muzokubaka amazu meza, muzotera imbere, muzoronka ivyo mwari mushaka vyose, ngo ariko ngo muze mwirinde mu mitima yanyu nimugwe mu mutego wo kwibagira Uhoraho. Ngo yabakuye mu nzu y'ubuja, Uhoraho yabakuye muri vya bibazo, Uhoraho yabakuye muri kwa kuniha, Uhoraho yabakuye muri kwa gutaka. Ya Mana mwasenga muri mu bibazo ikabatabara, ngo nimwamara gushika mu nyishu zanyu, mugashika muri vya bisubizo, mugashika muri za nyishu, ngo muze mwirinde nimugwe mu mutego, nimugwe mwisanganya yo kwibagira Uhoraho. Ico ni ikintu ca mbere. Ikindi yarababwiye ngo muze mwirinde mu mitima yanyu mwoye kwiyumvira yuko ubutore bwanyu n'inkomezi zanyu ari byo byabashikanye kuri ubwo butunzi. Kubera ko Imana irazi combien umwana w'umuntu yamaze gushika mu bintu yari yifuza, kenshi ntakunda kwibuka Imana, aca akonta ku nkomezi ziwe, atangura kubona yuko yabishikanywe ko n'inkomezi ziwe canke yabishikanywe ko n'ububangutsi bwiwe n'umwete wiwe n'ubushishozi bwiwe n'amashuri menshi yize n'ibintu bitandukanye. Imana ishirashiraho no murongo iravuga ngo muze mwirinde mwoye kwibaza mu mitima yanyu yuko ubutore bwanyu n'inkomezi zanyu, mu yindi mvugo ukwitanga kwanyu, inkomezi zanyu canke ama strategie yanyu, ama effort yanyu, nimuze mwibaze yuko ari byo byabashikanye kuri ubwo butunzi. Muze muvyirinde cyane, kubera ko Imana yari yifuza ko Abanyisirayeli nibamara gushika muri Egiputa bagomba kuzovea bakaguma mu migenderanire n'Imana gusumba kuguma mu migenderanire y'Imana yabahaye. Ko kenshi hari igihe umuntu agwa muri piège yo kugiranira ubucuti n'ivy'Imana yamuhaye akibagira Imana yabimuhaye. Imana niyifuza yuko iciguhaye kigucikira Imana, ahubwo Imana yifuza yuko niyakiguha ushinga inahe, kandi iyo nahe isubire ku Mana, icubahiro cyose kibi c'Imana. Ibi rero ni ibintu bikunda kudushikira natwe, sabi Isirayeli gusa, natwe buno munsi biradushikira. Hari igihe ushika muri position z'ubuzima zitandukanye, hari igihe ushika ku ntambuko zimwe mu buzima ugasanga warigeze kuba umerewe nabi,
warigeze kuba ukenye, warigeze kuba ukunda Imana, ubarizwa mu mashengero yose, ubarizwa mu bikorane byose, ubarizwa mu bicaniro n'uturago twose, ukunda Imana, usenga, uvyuka mu ijoro gusenga kubera ibibazo vyawe, ukavyuka mu gitondo usenga, ukagorobeza usenga, ugira amasengesho no kwisonzesha, utakambira Imana, uri mu bigaragwa, uri mu bibazo. Hama igihe kimwe Imana ikakwishura, Imana ikakugirira neza, Imana ikatorera umuti ikibazo cyawe, Imana ikagukuza, ugasanga warateye imbere, wararonse poste kanaka, wararonse amabanga mu gihugu, wararonse amafaranga menshi, wararonse icubahiro, waramaze gutera imbere, waramaze kubundi muntu, ntukiri wa wundi abantu bazi, waramaze kuba rurangiranwa ahantu hose urazwi. Hama izo position canke ubwo gwego wamara kushikamwo, ugaca wumva yuko ikintu cambere ukiye gupakurura mu buzima bwawe, ukiye gukuraho mu buzima bwawe ari Imana. Ukibagira Imana, ukirengagiza Imana, Imana ukayitera akagere, ukumva yuko ivyo washitseko vyose wabishitseko kubera ko bimerita. Unyemere ndakubwire mwene data, Imana niyifuza yuko ushira umutima wawe wose kuvyo yaguhaye. Igihe kimwe ari umutunzi muri Bibiliya yigeze kwimbura, ararima hama inyuma y'ukurima aja kwimbura, arimbura ibintu vyinshi cyane, aratera imbere, yuzuza ibigega vyinshi mu bubiko bwiwe. Hama birivuga ngo acaricara hamwe, ngo aritegereza ingene ibintu vyose yimbuye ngo ari vyiza, ububiko bwuzuye, ingene ibigega vyiwe vyuzuye. Acarabwira ngo umutima wiwe ati, ngo mutima wanje, ngo icara utuze, urye, unywe, kubera ko vyose urabifise. Hama birivuga ngo muri iryo joro nyene Imana iramugendera iramubwira ngo wagipfuwe, ngo uyu munsi nyene ngurakwa ubugingo bwawe. Imana imwaka ubugingo ishaka kumwereka yuko jewe ivyo naguhaye sinifuza yuko ubishira ku mutima gusumba jewe nabiguhaye. Je nifuza yuko naho naguhaye ubutunzi, naho nagushikanye ku ntambwe zimwe mu buzima, naho wamaze kuzuza ububiko bwawe, amakonti yawe yuzuye amafaranga, wamaze kuba umuntu akomeye, wamaze kuba igihangange, usigaye ukomeye gose, nifuza yuko umutima wawe ugumuri yatashe kuri jewe. Ibi byarashikiye na Salomo. Igihe umwami Salomo yaja kuramplasa Dawidi se wiwe ku butware cyangwa ku bwami, Salomo yarasenze isengesho, amaze kubona yuko ubwami bumurengeye, amaze kubona yuko ubwami bamuhaye buzomunanira kuyobora, abona umengo ni kibazo gikomeye, araja mu masengesho arasenga Imana, arasaba Imana ngo Imana imuhe ubwenge, Imana imugirira neza, iramuha ubwenge, ariko kandi niyamuha ubwenge gusa imuha n'ubutunzi. Ngo yarafise n'ubwiza budasanzwe, yari umuntu adasanzwe, yari mu ubwenge ku buryo abami bava mu bindi bihugu baza kumva ubwenge bwiwe. Salomo amaze gushika muri iyo position, amaze kuba igihangange, amaze kuba umwami rurangiranwa ku isi, ijambo ry'Imana rivuga ngo Salomo umutima wiwe abagore yazanye bawukwegera mu bigirwamana. Salomo umutima wiwe uva ku Mana. Salomo atangura kumva yuko ibihimbaro by'isi ariyo motivation yiwe yo kubaho, atangura gukura umutima ku Mana, atangura gusenga Imana z'ibigirwamana, atangura kuba ikindi kintu. Salomo umutima wiwe udetasha totalement n'Imana. Ariko kandi kubera ko Imana yasezeranye yuko atakintu na kimwe kiri materiel kizoshobora guhaza umutima w'umwana w'umuntu atari yo yonyine ubwayo, Salomo yarafunguye vya bintu arabikonsoma, ariko ku mpera y'ubuzima bwiwe acarangiza avuga ngo vyose narabiriye, abagore twaragendanye, ibintu vyose narariye, gwica amaso yanje cyose yifuje narakiyahaye, ariko acarangiza ubuzima bwiwe avuga ngo vyose nasanze ari ubusa. Kubera ko iyo ubutunzi buguma buba bwinshi hama Imana ukayirukana muri ubwo butunzi bwawe, ico Imana igenda itwaye bonheur. Kubera ko bonheur ya vrai ntiba mu vyo umuntu atunze, bonheur ya vrai iba muri présence y'Imana mu buzima bw'umuntu. Bonheur ya vrai canke kugubwa neza k'umuntu nibiva mu vyo umuntu atunze, nibiva mu bubiko bw'umuntu. Kugubwa neza k'umuntu biva muri présence y'Imana mu mutima wiwe. Maze Salomo acarangiza ubuzima bwiwe yicuza. Muntu w'Imana, nta kintu na kimwe woronka gishobora gusatisfeza ubuzima bwawe. Nico gituma Imana itifuza yuko oyikura ku mutima. Imana wakunze ukiri umukene, Imana wakunze ugikenye, niyo Mana nyene yifuza yuko iguma iri siege canke iguma ifise ikibanza ca mbere mu buzima bwawe n'igihe watunze. Iri nibanga Paulo yarayishuriwe. Yaravuze ngo natiwe ibanga mu vyo guhaga no mu vyo gusonza, mu bukene bwinshi no mu murengera mwinshi, mu gakengerwe no mu cubahiro, hose nagumanye n'Imana. Paulo yari umuntu azi kunywana n'Imana, yari umuntu azi kugumana n'Imana mu bihe vyose by'ubuzima bwiwe. Haba mu bihe vyiza merewe neza guwe neza, Paulo yagumana n'Imana. Haba mu bihe vy'umubabaro, mu bihe ariko arasufra, mu bihe by'amakuba, Paulo yagumanye n'Imana. Cyagihe yaba yarose umurengera, yatunze, yatunganiwe, yahaze, ngo yagumanye n'Imana. Ngo no mu gakengerwe no mu kuburanirwa yagumanye n'Imana. Imana igomba kuguma ari nimero 1, Imana igomba kuguma ari ya mbere mu buzima bwawe igihe cyose, mu masezo yose agize ubuzima bwawe. Haleluya. Twasome kandi aho Paulo abibwira Timoteyo,
aramubwira Timoteyo ngo Timoteyo ngo wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bapfuye yakomose mu ruvyaro rwa Dawidi. Hano Paulo yabwiye Timoteyo amubarira Timoteyo nk'umukozi w'Imana udasanzwe. Timoteyo yari umurongozi w'ishengero, yarakiri umujene, yararongoye ishengero ryo muri Efeso. Yari umukozi w'Imana udasanzwe, Imana ikirahagurutsa. Yari yarahuye na Paulo mu ivugabutumwa. Paulo aramukunda, Paulo aramushima, amusaba abavyeyi biwe baramumuha, maze baragendana ingendo nyinshi zivugabutumwa. Maze Paulo amusigira ishengero ryo muri Efeso kugira ngo ariyobore, arikurikirane. Maze Timoteyo atangura kuba umukozi w'Imana dasanzwe, atangura kuyobora abantu bo mu makategori yose, atangura gukoreshwa n'Imana ivy'ubuhizi, atangura kumenyekana, atangura kwa rurangiranwa. Ariko Paulo ashamubarira ikintu gikomeye cyane, même si yari karashika kuri success zikomeye, aramubwira ngo Timoteyo wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bapfuye. Mu yindi mvugo, Timoteyo nawe Imana ikiragukoresha ibintu bidasanzwe, nawe uri kurakoreshwa n'Imana ibintu bikomeye, Timoteyo uzokwame misi yose wibuka yuko motivation yawe canke ikigomba kugusunika, ikigomba gusunika ubuzima bwawe, ikigomba kugusunika mu vyukora vyose, ugomba kuba motivé par Jésus. Ego ndazi uzokoreshwa ibidasanzwe n'Imana, uzobona Imana igukoresha ibikomeye, uzobona Imana ikoresha ubuzima bwawe, ariko peu importe succès uzoshika ko muri ministère, peu importe iterambere uzoshika ko mu muhamagaro w'Imana ku buzima bwawe, uzotera imbere, ariko wibuka yuko isoko yawe canke impamvu yawe yo kubaho, impamvu y'umuhamagaro wawe, impamvu y'ingabire yawe, impamvu y'ibikorwa byose ukurakora ni Yesu Kristo, ni izina rya Yesu, niyo mpamvu yawe, niyo mpamvu y'ibikorwa vyawe. Iki rero Paulo yabwiye Timoteyo, nuno munsi kiradushikira nk'abakozi b'Imana. Hari Imana igukoresha ivy'ubuhizi, hari Imana iguhingabire, hari Imana igushira hejuru, hari Imana iguhamagara igateza imbere igikorwa iguhamagariye, ministère yawe ikayagura, hari Imana igikoresha ibidasanzwe. Ariko même si Imana ikira gukoresha ibidasanzwe, ugasanga waraguye mu mutego, waraguye muri piège yo kwibaza yuko ingabire yawe no kuvuga neza kwawe, n'ingene abantu bagukunda, n'ingene usigura neza, ari byo bituma ministère yawe igeza higeze, ukibagira Imana. Abakozi b'Imana benshi bakagwa muri uyu mutego, bagapakurira Imana, bakuvumenga Imana yo bakeneye. Hari Imana iguhagurutsa mu minsi ya mbere ugasanga warakunda Imana, wari umuntu asenga, wari umuntu avyuka mu ijoro, wari umuntu arondera Imana, imbere yo kuja kuvuga ubutumwa warasenga Imana, imbere yo gukorera ishengero ry'Imana wararisengera, ariko uyu munsi warashitse ahantu utagisenga, warashitse ahantu n'ivyo ukora byose ubikora nkaho umengo ni experience gusa, ubikorera mu bunararibonye, ariko nta bucuti mugifitaniye na Yesu. Iri ni sanganya Paulo yerekana Timoteyo ati wame wibuka Yesu Kristo, wame uri motivé par Jésus. Yesu acike motivation yawe, Yesu acika impamvu yawe yo kubaho, Yesu agume ariwe moteur y'ivyo uri kurakora vyose. Alleluia. Hari igihe uri muririmbyi, Imana ikaguhamagara kuririmba indirimbo zayo cyangwa indirimbo ziyihimbaza, ugitangura nta muntu yarakuzi, warakora cyane, warumva yuko impamvu yawe ari impamvu y'ubwami bw'Imana, ugasenga kugira ngo uronke inspiration, kugira ngo uronke indirimbo wigisha, kugira ngo uronke nako indirimbo uririmba, kugira ngo uronke ingene uhezagira ishengero ry'Imana, ukumva yuko uza muri concert yawe, uza kumva indirimbo uri kuraririmba aza gufashwa mu buryo bw'umushaha, ukwifuza yuko abantu bakira, abantu babohoka biciye mu ndirimbo zawe, ukazisengera. Ariko warageze igihe uramenyekana, uraronka ama views, abantu barakumenya, konte zawe ziramenyekana cyane, uraba umuntu akomeye cyane, utangura kuba umustar, utangura kuba motive n'imwemu y'ubustar gusumba imwemu yo gukorera ubwami bw'Imana. Nico Paulo yabwiye Timoteyo ngo attention, wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bapfuye. Kuko Paulo yarazi combien ushobora kuba umukozi w'Imana, ushobora kuba umuminister, ushobora kuba umuntu yahamagawe n'Imana, ari ukagwa muri piège kubera ko Imana ikiragukoresha. Muntu w'Imana, Imana nidukoresha kugira ngo turonke icubahiro, Imana nidukoresha kugira ngo tumenyekane cyane. Impamvu ya mbere y'Imana kudukoresha no kugira ngo icubahiro cyayo gikure, kandi kugira ngo yagure ubwami bw'ijuru hano kuri inosi. Suzuma impamvu yawe gukoresha. Ibi biri mu ntambara Yesu yamye apfa kenshi n'abafarisayo, aho kenshi yamashaka yuko abantu bumva yuko impamvu yabo yo gukorera Imana igomba kuva mu mpamvu yo guhesha izina rya Yesu icubahiro, kandi yo kwagura ubwami bw'ijuru, pa gukorera amazina yacu hano muri inosi. Alleluia. Rero muntu w'Imana, ndangije vuga aya majambo, wirinde kwibagira Kristo, wirinde kwirengagiza Imana mu buzima bwawe.
ego warateye imbere, ego waramenyekanye, ego Imana ikira gukoresha ibintu bidasanzwe, ego uriko uratera imbere muri domaine yari yose urimo, ariko wirinde kwibagira Kristo. Wame wibuka yuko Yesu ariwe mpamvu yawe, Yesu ariwe mushinge wawe, Yesu niwe soko y'ivyo ufise vyose, Yesu niwe soko y'ingabire yawe, Yesu niwe soko ya impact yawe, Yesu niwe mpamvu yawe yo kubaho. Haleluya. Ibi rero kugira ngo ubishikeko no guhanura yuko wifuza yuko Yesu transform mu buzima bwawe gusumba ivyo agukoresha. Wifuze yuko Yesu ahingura ubuzima bwawe gusumba icyo ariko arakoresha ubuzima bwawe. Kuko iyo Yesu yadukoze neza, iyo Yesu yaduhinguye, iyo Yesu yamaze kudufata agakora iko waciwe mu mitima yacu, n'ivyo dukora vyose ntituba tukibikoreshwa no kurondera impamvu zacu n'inyungu zacu, ariko tubikoreshwa n'inyungu z'Imana, ko tuzi yuko kubaho kwacu ni kubw'inyungu za Kristo. Kubaho kwacu bwo kubaka amazina yacu, ariko kubaho kwacu no kugira ngo izina rya Yesu rishigwe hejuru. Ndangije rero ndagutera intege muntu w'Imana, ndaguhamagarira gusuzuma neza impamvu zawe, impamvu yawe nyamukuru igutuma gukora ivyo ukurakora. Nimba ari impamvu y'ubwami bw'Imana, nimba ari impamvu y'Imana, courage. Ariko nimba waribagiye Imana ukayishira ku ruhande, ukumva yuko ubu wihagije, atamana ugikeneye, ivyo ukora byose ubikora mu nkomezi zawe, ivyo wowe ushaka, no guhanura guhagarika vyose kugira ngo usubire ku isoko wavomyeko, wongere uvoma amazi y'ubugingo, wongere uhembuke, wongere utumire Imana mu vyawe, wongere uhamagara Imana icike umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Imana isubire kandi controle vyose, Imana icike alpha na omega w'ivyo ukora vyose n'ingingo zose ufata mu buzima. Haleluya. Rero sinza huri, sinza werereye, sinza uri kurandaba wicaye, unyemerere dusengane turangiza. Dusenga Imana, ndagusengera ngo Imana yongere kandi yatse muri wewe uwo mutima wo kwirondera, yatse muri wewe uwo mutima wo kumva yuko niyo mpamvu yawe yo kubaho. Haleluya. Mwami Yesu turaguha icubahiro kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubwogira neza kwawe. Urakoze bw'aya majambo yongeye kandi kutwibusa yuko tugomba kubaho ku bwawe, tugomba kukwibuka, tutagomba kukwirengagiza, iterambere twashiseko ritagomba kutwibagiza ico wowe wakoze mu buzima bwacu. Mwami Yesu, ico dupfana na wewe si ico duha, ariko ico dupfana na wewe ni ico uri ku buzima bwacu. Ni wewe mpamvu yacu yo kubaho, ni wewe soko ry'ivyizigiro vyacu, ni wewe soko, ni wewe buzima, ni wewe mazi y'ubugingo haza imitima yacu. Urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze Mwami kubw'uyu mwene data yumvise aya majambo, urakoze Mwami kongera kandi kuvyura umutima wiwe n'uwari yaragiye kure, wongeye kumugarura, wongeye kumwibutsa yuko akwiye kurondera Imana, akwiye kugaruka kuri Kristo, akwiye kunywana na Kristo gusumba kunywana n'ivyo Kristo yamuhaye. Urakoze Mwami Yesu kubw'ijambo ryawe, reka icubahiro cyose kibi cawe, ni mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Umwami Yesu aguhezagire mwene data, wakoze kubana natwe. Umwami Yesu agirire neza, ubandanye unywana na Kristo, wirinde kumwibagira, wirinde kumukengera, ariko ushishikare kwisungawe no guhanga amaso we no kwama misi yose ujana na Kristo mu vyo yagushikanyeko vyose mu bihe byose by'ubuzima bwawe. Umwami Yesu agirire neza, umwami Yesu ashishikare kubakuza muri vyose. Amen.